Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2026 mukakaro umwaka wa 2022 abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Bujumbura bagiranye inama n'abayobozi b'amashure yo muri yo ntara. Iyo nama ikaba yabereye ku mugwa mukuru wa komine Mutimbuzi. Intumbero kukaba kwarakurabira hamwe aho batejeje ikivi mu byo bari baheruka kuvugana mu guteza imbere igisata c'indero. Iyo nama yari yitabwe n'abayobozi b'amashure shingiro n'inyuma ya shure shingiro, abayobozi b'indero mu makomine yose y'intara ya Bujumbura, umuyobozi w'indero muri iyo ntara hamwe n'uwaserukiye buramatari w'intara ya Bujumbura. Urongoye komine Mutimbuzi Mijambo y'ikaze akaba yamenyesheje ko anezerejwe no kubona iyo nama ibereye mu komine arongoye. Nayo umuyobozi w'indero mu ntara ya Bujumbura Ciza Raphael akaba amenyesha ko ahanini ibibazo bafise mu gisata c'indero ari ubukene bw'ibikoresho mfasha nyigisho, intebe n'abigisha badakwiye. Umwaka wa gatanu dufise abanyeshure fatiye ku mwaka uheze 2022 n'abacatanu na 2021. Dufashe ko ku ntebe yicirako abanyeshure batatu bashobora gukoresha igitabo kimwe ku ntebe, ca dukenera ibitabo 8 n'amajana 773 aho ni mu Gifaransa no mu Kirundi. Ca dukenera nyene ibitabo 8,173 ikimenyesha ntara canke ikibiharuro habonetse kimwe kw'ishure birashobora gufasha umwigisha. Ku mwaka wa gatandatu naho twari dufise abanyeshure 18 n'amajana 915. Mfashe kwa kundi ko abanyeshure batatu bicara ku ntebe imwe basanga igitabo, ca dukenera 6,000 n'amajana 305 mu Gifaransa no mu Kirundi. Ivyo rero nivyo ca dukenera kuri uwo mwaka wa gatanu wa gatandatu ufise ibibazo vy'ibitabo. Wavuze ku izina ry'abatowe n'abene gihugu mu ntara ya Bujumbura, umushinga amateka Zeno Ndaruvukanye akaba yamenyesheje ko kuvyerekeye ibikoresho mfasha nyigisho hariho umugambi usanzwe uhari wo kugwiza ivyo bikoresho, kandi kwimvukira z'intara ya Bujumbura ziriko ziritegura kugira ngo ivyo bikoresho mfasha nyigisho biboneke. Bavuze rero ibintu bimwe bikenye, bavuze intebe, bavuze ibikoresho, mbere hamwe n'abigisha turazi ko usanga bakenye. Ivyo no kubuza ko turavyumva hamwe turabibona hirya no hino. Ku kijanye n'intebe turazi ko hariho umugambi w'uko intebe zongerezwa abakomine bivuye ku mvukira zegeranije uburyo, kandi turazi yuko nimba bitarahera bizoza vuba ko hariho intebe zitegekanijwe nk'ijana kuri buri komine. N'ahari nke mugabo hari igisozo bigira yuri yica ko muharuye intebe 100 ku komine muteranije ku ntara yose ni intebe zababa igihumbi. Nubwo ko ari akigoro katari gato, kandi icyo tubarira dukora ni guhimiriza imvukira kugira ngo zishishikare kwitanga, kugira ngo imwe musitanteri yavuga ngaha yuko ejo bundi byari ibara aho ikomine nka Mutimbuzi usanga abana bicaye bizinze ku mabuye. Ivyo rero tubihinduka kera cyane. Dukwiye kubaho uno munsi rero tuzi akamaro k'ishure, kandi dufise indongozi zitorewe n'abenegihugu. Niga kera murazi yuko abarongora amakomine n'amazone n'iki baragenwa, kandi nivyavuga yuko bategerezwa kuba n'imvukira z'abakomine bagiye kurongora. Ivyo bose murabizi, vyanatuma n'abo bantu bagira umwete muke.
mwamenya ko mu gusozera iyo nama umushingamateka Zeno Ndarovukanye yasavye ko abigisha bobera akarorero keza abaregwa mu kubereka indero nziza.